turagarutse ngaha kuri televiziyo umuvugizi. Uyu munsi tubazaniye ikiganiro kidasanzwe. Hari benshi muri mwebwe badusabye ngo tubabwire neza ingene igisirikare mw'isi cyagiye kiravuka. Mbega bugiye igisirikare uko mukizi mwibaza yuko ariko camye kimeze. Oya nyabuna, igisirikare siko camye kimeze, gifise ayandi mateka, kuko ikintu cyose kigitangura biba bigoye, cyagiye kirakura bukebuke. Tugiye rero kubabwira nko mwabidusabye ingene igisirikare cyatanguye mw'isi. Mbega cyatanguriye hehe? Cyari gifise amateka ameze gute? Cyarangwa niki? Igisirikare muri ico gihe cyari gifise ibihe bikoresho. Ngivyo tugiye kubayagira, tugiye guca hirya no hino. Mu gice ca mbere tuzobabwira niko nk'imbere ya Yesu Kristo niko twovuga ingene igisirikare cyari kitunganijwe ku gihe ca Yesu Kristo, ingene byari bimeze. Mbere tugire aho tubabwira n'igisirikare cyashoboye kuvyifatamo nabi kikagandagura umwana w'Imana Yesu Kristo. Muti none nkuko nabibabwiye mu ntangamarara, igisirikare by'ukuri cyavutse kumvo izihe? Imvo ni nyinshi cyane zatuma igisirikare gishobora kuhaba, cyane cyane mu myaka itari mike nk'imyaka 10,000 imbere ya Yesu Kristo niho bivugwa neza yuko igisirikare cyagerageje kubaho. None cyavuka kubera iki? Cyavuka kubera yuko imvo zari nyinshi, nabibabwiye imvo zari nyinshi. Ibyo kugwanira ubutunzi canke ibijanye na politike canke iby'ubuzima bw'abantu mu kibano muri rusange. Mu by'ubutunzi abantu bagenda bagira amatungo menshi, bakabona yuko ayo matungo yabo akeneye gukingirwa, kuko uko abantu bagwira niko babona neza yuko habamwo inkozi z'ikibi. Rero hakabamwo abasuma, abantu batera abandi baje kubiba, bigatuma rero abantu biyumvira ingene hoba abantu bararira ubwo butunzi bwabo kugira ngo ntibushobore kwibwa, bagashiraho igisirikare. Hari kandi mu bya politike bw'igihugu canke isi yagiye irarongorwa, yagiye iratwarwa n'abategetsi batandukanye. Kera cyane imbere ya Yesu Kristo mu binjana bya 10 amasosiyete atanguye kwiyunga, rero bagasanga iyo politike irakenera gucungerwa, intwaro zaba zihari kugira ngo ntihagire abazivogera ngo bashobore gutembagaza ubutegetsi mw'ico gihe. Bigatuma rero bashiraho ibisirikare bitandukanye bijanye n'ubuzima bw'abantu. Barabona neza yuko ubuzima bugomba gukingirwa, abantu bakaronka umutekano, bakarya bakaryama. Bigatuma rero biyumvira yuko ibisirikare byohaba. Muti none ni ryari twavuga yuko by'ukuri, ni ryari twavuga yuko igisirikare cyatanguye mw'isi? Amatoza twagize atubwira yuko igisirikare cyatangiye kugaragara neza mu myaka 10,000 yose imbere yuko Yesu Kristo aza ku isi. Uko ari kugira ngo bakingire amatungo mu gihe abantu bari batanguye kuba mu buce bumwe, bakaba mu byo bita amasosiyete, bakaba baba mu byo bita mu bigwati, abantu begeranye. Bwo mu ntango burya bavuga yuko abantu bari babayeho basanzaye, bari babayeho atawubana n'uwundi, akujya kunyamaswa mu ntango imbere cyane iyo myaka 10,000. Mugabo harageze igihe mu myaka 10,000 mbere ko Yesu aza ku isi, abantu batangura kwegerana. Rero bacabimvira yuko hobaho ibisirikare bishobora gukingira amatungo yabo bene gihugu. Bivugwa rero yuko nko mu myaka 3,000 naho imbere ko Yesu aza ku isi, hari ibihugu byari bikomeye cyane mu bijanye n'igisirikare. Aha twavuga ko bitubwira igihugu ca Misiri hamwe na Mesopotamiya. Misiri na Mesopotamiya ngo igisirikare cyari kihare mu buryo bwo gukingira ibyo bisagara byabo. Muca muvyumva yuko ibisigara bimaze kuhaguka kugira ngo ntibivogerwe ntibiterwe, hagomba kuba hari ibisirikare bibacunze. Abo basirikare rero muti none boba bava hehe? Abo basirikare ngo batangura kuba arabarimyi bagiye hamwe, abarimyi bagiye hamwe kugira ngo bashobore kurima indimo zagutse, kuko byari bitunze abantu. Harimo uruhigi, murabizi, harimo uburimyi, hakabamwo ibyo bintu biri cyane cyane. Uretse yuko abandi kenshi bakunda kubaho bariko barya ibintu bamuye mu mashamba. Mugabo batubwira neza yuko ababaye abasirikare ngo barabarimyi bagiye hamwe, nibo baca bikuramwo abashobora gucungera ibyo bisagara. Ariko kandi harashobora kubamo ngo n'abantu b'abashumba. Abashumba bari muri ibyo bisagara bajya bakoreshwa ku kirimba, barya bakora mu ndimo, abantu bakora ibikorwa biremereye, ngo barabigisha ibijanye no gukoresha nako no kwitumya mu bya gisirikare. Mbere bakabigisha n'ingene bakoresha ibirwanisho baba bahawe kugira ngo mwavyumvise bashobore gukingira amatungo y'ibihugu ariko tuvuga cyane cyane Misiri hamwe na Mesopotamiya.
rero hari ibindi bihugu uretse Misiri na Mesopotamiya ngo byagaragaye yuko byari bifise ibisirikare bikomeye cyane, ibisirikare byitunganije neza. Twavuga nk'igihugu ngo c'Ubushinwa, ngo ibisirikare ngo byari bikomeye ngo mu bijanye n'intwaro y'abami. Ibihugu by'Ubushinwa ngo n'ibisirikare bikomeye by'ibwami. Urumva yuko ntibari na benshi cyane ico gihe, birumvikana. Mugabo ibyo bisirikare mwabisanga haniniya ahari intwaro z'abami, aho abami basanzwe batuye. Bavuga yuko ngo mu gihe ibihugu byashika ku ntwaro ya cami, ngo ibisirikare ngo byagiye biraboneka yuko bifise akamaro kaniniya cyane. Rero ngo abasirikare barakoreshwa kuko twabivuze mu gukingira abene gihugu, bagakingira intwaro z'igihugu. Ico gihe kandi ico gihe c'intwaro ya cami, igisirikare cyarakomezwa kigahabwa intwaro zikomeye. Ko murazi neza yuko umwami yaba ari umuntu adasanzwe mu gihugu, yagomba gukingirwa. None igihugu ntikivogerwe, ntigiterwe, bagakingira rero n'abene gihugu. Byatuma biyumvira igisirikare mbere bakabaha ngo n'ibikoresho bikomeye cyane kugira ngo bakingire ubwami bw'ibyo bihugu. Nkuko muri kurabona hariya ku masanamu, biriya bigwanisho ngo nibyo bagerageza gukoresha kugira ngo bakingire intwaro ya cami n'abene gihugu bari bashinzwe. Ariko kandi ngo hashobora kuba igisirikare cy'igihugu bwite. Aha turiko turigiza imbere igisirikare cyariko kirakomera, kiriko kiraronka uburyo bukomeye cyane, tutukanije neza, kubera yuko mwavyumvise mu ntango igisirikare cyakingira ubuce buto buto bw'igihugu, ama empire, canke uduce duto duto aho harabami, nticyari gikwiye hose. Mugabo harageze igihe igisirikare kiraba igisirikare cy'igihugu, naco nyine cyari gomba gukingira abene gihugu, gakingira igihugu, cyari gakingira imbibe zacu. Byaragaragaye cyane cyane nko mu gihe cyo kwikukira kw'ibihugu nk'Ubufaransa. Muravyumva neza yuko aha tuvuga kwikukira kw'Ubufaransa sikera cyane. Mugabo rero ngo ico gihe ibisirikare byari bimaze kwitunganya ku rundi rugero. Ibisirikare byoba byaratunganijwe neza cyane, bikajamwo abanyagihugu babyiyemeje ku neza y'igihugu cabo. Ubwa mbere abasirikare baba ari abantu babarimye, abashumba. Mugabo ko byagiye biratera imbere, harageze igihe barabona neza yuko bonyene ubwabo abene igihugu bagomba gufata ingingo, bagomba gufata iya mbere kugira ngo baje gufata umuheto, kugira ngo baje kwiga kugwana, baje kuhabwa ibirwanisho ku neza y'igihugu cabo. Ni ibintu bikomeye cyane, aho abantu bagira bati igihugu cacu nta muntu azokivogera. Byumvikana neza yuko abantu baba bakunda igihugu, n'ibitero patriotisme, kubera yuko murazi yuko abasirikare bashobora gutegwa hanyuma akabana bahasiga ubuzima, mugabo baba bagiyeyo kugushaka kwabo. Byumvikana neza yuko abo bantu baba bafise umutima gukunda igihugu, kandi aha twahakura ibintu byinshi cyane. Rero ngo ibisirikare ngo byari bitunganijwe neza cyane, bikajamwo abene igihugu canke abanyagihugu gushaka kwabo kandi ku neza y'igihugu cabo. Ibintu birahambaye cyane. Rero ngo kuva ngo ico gihe ibisirikare byagiye birakomera, ngo biragenda bitera intambwe bivanye n'iterambere ry'ibihugu by'imibano, canke mu bijanye no gukingira imbibe z'igihugu cabo. Byagiye biratera imbere, si ibintu byashize rimwe na rimwe ngo ibyo bisirikare bigira inguvu canke bikomere cyane, ngo byagiye biratera intambwe bivanye n'ibyo ibihugu byari bikeneye, haba mu iterambere byagiye biratera imbere mu bijanye n'imibano, abantu bariko baba hamwe, bariko bagira ibisagara, canke ibijanye nuko babona neza yuko imbibe z'igihugu kanaka zishobora kuvogerwa, zishobora guterwa, bakagomba kuzikingira. Ego rero hari ibihugu byagiye biramenyekana ko byari bifise ibisirikare bikomeye cyane. Ahantu harakomeye cyane, hari ibihugu byagiye biramenyekana ko bifise ibisirikare bikomeye cyane gusumba ibindi bihugu. Bavuga yuko ngo kuva hambere ngo hari ibihugu n'imiryango, mu vyumva ibihugu n'imiryango gishobora kuba igihugu canke ukaba umuryango, akagwi, igice kimwe cy'igihugu wasanga gifise igisirikare gikomeye. Rero ngo byagiye biramenyekana cyane kubera inguvu z'ibisirikare byabo, ngo canke n'uburyo ibyo bisirikare ngo byari byitunganije. Hari rero ngo byagiye biramenyekana yuko
ngo byari bihangange mu mateka y'isi, mu mateka ya kera. Ahambere turagarutse imbere ya Yesu Kristo, imbere yuko umwami Yesu Kristo aza ku isi. Hari igihugu bavuga ubwa mbere ngo yari Misiri ya kera, igihugu ca Misiri ya kera. Iki gihugu ngo cari gifise igisirikare c'akarorero gikomeye cyane, igisirikare cyakoreshwa mu buryo butunganijwe neza. Igisirikare gitunganijwe mu buryo butunganijwe neza. Ibi bintu ntibisanzwe, ntibakura mu kajagari, baba barigishijwe. Ngo harimo mbere bari bageze ku rugero aho bakoresha ngo n'imiduga y'intambara resha. Murumva yuko amashari burya sayejo bundi yatangiye gukoreshwa kera cyane n'imbere ya Yesu Kristo. Ngo amashari yarakoreshwa, mugabo ngo iruhande yaho habarimo n'abakoresha imiheto iri ku rundi rugero atari nk'iyi tumenyereye. Hakabamo rero inteko z'abagwanyi, hari ibigwanisho bari bafise, hari imyimenyerezo, hari ukwigishwa, hari guhabwa discipline. Mugabo baba bafise n'inteko zitunganijwe neza. Aha twavuga nk'inteko ku mwami Ramses II, baciye mu mashuri muribuka Ramses II. Rero mu gisirikare ca Misiri cyari gikomeye cyane, gifise intwaro n'ibigwanisho bikomeye cyane. Misiri nta muntu yacinjirirako, nta muntu yakivogera, kandi icyatuma igihugu cubahwa cyari igisirikare cyabo. Niko bya politike ingene bitunganijwe, mugabo n'ingene imbibe z'igihugu zishobora gucungerwa, ingene baba bavyifashemo, inteko, abasirikare b'irwanisho baba bafise. Rero ngo Misiri ya kera yari yitunganije neza mu mpande zose mu bijanye n'ivya gisirikare. Ahandi batubwira bari bavyifashemo neza ni ubwami bw'abashuri. Urabisoma muri Bibiliya cyane, abashuri muranda basoma muri Bibiliya mu bijanye n'igitabo c'abami cyane cyane. Rero bavuga yuko mu kinjana c'icenda imbere ko Yesu aza ku isi, ni kera cyane, ngo abashuri batanguje igisirikare gikomeye cyane kandi giteye ubwoba. Igisirikare gikomeye cyane kandi giteye ubwoba. Ngo bari bafise ubumenyi bukomeye, ubumenyi, bariga ibijanye na gisirikare, bakavyiga mu buryo bw'intambara, bakagira rero ngo ibikoresho sindamusiga bikomeye cyane. Baca bagira ngo no kwitanga, baritanga cyane mu bijanye na gisirikare. Bagira bati umwase kadutera kimwe turahasigara canke turamwifuka, baritanga. Ibyo rero bikaba byarubahishije cyane ibyo bihugu, cyane cyane nko mu turere twa Mesopotamiya. Byaratumye ibyo bihugu bigira iteka, byaratumye ibyo bihugu biba rurangiranwa, bitavogerwa. Abantu bagira bati kiriya gihugu mucitondere, imbibe z'igihugu cyabo zikingiwe. Kubera iki? Kubera yuko bari bafise ibisirikare bikomeye cyane, bari bafise ibigwanisho. Niko mugabo muzokumva neza yuko nyine twagiye turatera imbere ibyo bigwanisho bakoresha ico gihe, atari uyu munsi bikoreshwa, tuzohashika mu kindi gice. Hari ikindi kivugwa rero nk'igihugu cyari cifashe neza, ngo Ubugiriki bwa kera. Ubugiriki bwa kera, Greke, na cyane cyane ahitwa Sparte. Sparte ndazi ko muyibuka neza mu mashuri, abantu muri ko muriga geography, histoire. Rero bavuga ko Sparte yari izwi cyane kubera igisirikare cyayo gikomeye. Aba bantu barakarandura mutima, kumenya igihugu kubera igisirikare cyabo. Bavuga yuko ngo abahungu ba Sparte batangura kwiga ibya gisirikare bakiri bato cyane, barabigisha bakiri bato. Umwana apfa kugira imyaka 12 yaca agenda kwiga ibya gisirikare. Abana bose b'abahungu, iyumvire namwe n'iki gihugu cyacu turimo, abana bose b'abahungu kuva ku myaka 12 barigishijwe ibijanye na gisirikare. Ntibyaba byoroshe, nta muntu yashobora kubavogera. Sparte mu Bugiriki bwa kera. Rero ngo ikabyo bikaba byaca bituma uwo muji ucuba intamenwa, intamenwa mu Bugiriki bwose. Sparte yari intamenwa mu Bugiriki bwose kubera yuko igisirikare ca Sparte cyari gitunganijwe neza. Mbere igihugu cyose abahungu bose bari bameze magabo kugira ngo bashobore kurwanira igihugu cyabo, noneho nta numwe yabavogera kubera yuko bari bitunganije neza. Rero bavuga yuko
ngo ingabo za Sparte zitwa abahoperite zaramenyekanye kubera ikizamenyekanye ngo kubera inguvu ibigwanisho n'ubuhinga bwabo. Abandi bavugwa cyane ni ubwami bw'abaromani mu bya gisirikare. Muri kahise ubwami bw'abaromani bwamye buzwi nk'abantu nk'igihugu nk'ubwami bwitunganije neza mu bijanye na gisirikare. Kubera iki? Bari bafise ubuhinga mu by'intambara, ubuhinga bagenzi mu by'intambara. By'intambara hari giretse ngo n'ibigwanisho gusa. Kenshi mbere s'ibigwanisho, mugabo ubuhinga bw'intambara. Ariko kandi bavuga yuko ikindi cyatuma baba abantu bakomeye cyane ngo cyari gisirikare gitunganijwe neza. Gitunganijwe neza. Ico gisirikare c'abaromani cyari kigabuwe mu byo bita les légions, mu byo bita amaregio, kikagira uburyo bwiza bwo gutunganya intambara. Mugenzi, habonetse ahantu bagira bati tugiye gutera intambara itewe na twebwe abaromani, sinkubeshe baritunganya neza mu bijanye na discipline, mu bijanye n'ibirwanisho, mu bijanye no gutonda imirongo ku rugamba imbere. Ngo ico gisirikare cyatumye Rome yubaka ubwami bugera kure. Ubwami bw'abaromani ngo bwaravuye muri ubwo bwami bw'abaromani aho bwari buzi, mugabo ngo buragera no mu Buraya cyangwa muri Afrika y'Amajepfo, mu buseruko bwo hagati. Bararenze imbibe kubera yuko igisirikare cyabo cyari gikomeye cyane. Cyari igisirikare gifise ubumenyi nabivuze, ubumenyi. Igindi kintu cyari gikomeye rero, n'ubu ibisirikare bikomeye bikunda gushira imbere, ngo cyari gifise amayeri ku rugamba, amayeri menshi mu gihe cy'urugamba, tactique nyinshi. Ibyo bintu ntibisanzwe. Sinzi ngiko muri yumvira muri ko murabona ku masanamu hari inyuma ingene ibigwanisho byabo bahagurukiye urugamba. Ntibyari byoroshe. Sinzi yuko tuzohashika cyangwa tuzobibabwira, tuzobatohoreza tubabwire neza yuko nimba igisirikare c'abaromani cyagumye kuri iyo ntego, mugabo ico gihe igisirikare c'abaromani ngo cyari coroshe cyane cyane mu kugira amayeri menshi. Umwansi cyaramucangacanga, umwansi cyaramucangacanga gushika aho yibura, aho umwansi bashobora kumutoza intoki kubera yuko bafise amayeri menshi ku rugamba no ku mirongo y'imbere. Abandi batubwira yuko bari bakomeye cyane muri bya bihugu tuko turavuga bari bitunganyije neza mu by'intambara. Hari ibyo bita ngo ubwami bwa Han hariya mu Bushinwa. Burya n'uno munsi Ubushinwa buravugwa neza yuko bari mu bihugu biza imbere. Tubibabwira neza ingene bikurikirana ntitwabishigira, mugabo ko tuvuze Ubushinwa murazi yuko n'uyu munsi butoroshe Ubushinwa mu by'intambara. Ariko rero ngo mu gihe ngo c'ubwami bwa Han, igisirikare c'Ubushinwa cyarakomeye cyane. Kubera iki? Kubera cyakomeye cyane. Babihurira ko n'abandi, mugabo ngo cyaremwe ubumenyi bushasha. Les connaissances modernes mu bya gisirikare. Nko mu gukoresha ibiturika. N'imigwi yitunganije neza. Ntibiturika ngo ni byo kuva kera mu Bushinwa, muze mubabaze muri kahise. Muri ubu bwami bwa Han hariya mu Bushinwa, gutunganya ibisirikare byabo ku buryo bw'intamenwa. Rero igisirikare cya Han cyarafashije cyane mu kwigarurira igihugu, mu kwagurana ko igihugu, hamwe no mu gukingira Ubushinwa ku bansi bashaka kwinjira. Ibyo bintu biba biryoshe cyane mu gihe igisirikare gishoboye guhambya gukinga abansi bagomba kwinjira mu gihugu, kubera ko bitunganije neza, kubera ko bafise ibigwanisho, kubera ko bafise discipline, kubera ko bazi gutuda neza ku mirongo y'imbere, bagashobora gutuma umwansi atavogera igihugu ngo gifate mire. Ubwami bwa Han mu Bushinwa. Abandi bavugwa cyane yuko bari babyifashemo neza
ni ubwami bw'abaperisi n'ubw'abashemenide. Abaperisi n'abashemenide, abantu musoma Bibiliya cyane cyane mu gitabo cy'abami, ubwami buravugwa cyane. Sindatohoza neza ngo ndabige ko neza batiye muri Bibiliya icyo bavuga ko neza, mugabo ndatsi yuko ubu bwami bw'abaperisi n'ubw'abashemenide buravugwa. Rero uko twagiye tubitohoza mwabidusabye ngo ubu bwami mu gihe cy'abami nka Sirusi mukuru na Darius ngo bwari bufise igisirikare gitojwe neza, cyarimo inteko zituruka mu bice ngo bitandukanye by'igihugu. Bagenzi, ngo bari ntavuguruzwa, ngo bari abasirikare bintagoheka, ngo bari abasirikare ngo bintavogerwa. Ibyo rero bikaba byatumye ngo ubwami bw'ubuperisi bugaruka bukinjira muri Aziya no mu buseruko bwo hagati. Murabyumva kabagenzi? Abaperisi bagenzi, mujukura muri Bibiliya ukuntu babivuga neza. Najingiye gusubira muri Bibiliya ndabe nyine abaperisi bavyifashemo gushika na Bibiliya ibandikako. Mugaho tugiye yuko matoto twagize ngo abaperisi ngo byatumye binjira muri Aziya no mu buseruko bwo hagati kubera yuko bari ntavogerwa, bari bishirira. Muraza murashira. Rero igisirikare cyagumye gitera intambwe. Nenababwiye abaromani bagenzi, akakanya gatoyi imbere ko turangiza kino kiyago tugomba tubabwire ingene igisirikare cyo mu gihe cya Yezu cyabyifashemo, kuko twagiye turavuga ni imbere yuko Yezu Kristo aza ku isi. Mugabo mu gihe cya Yezu igisirikare cy'abaromani cyaramenyekanye cyane nk'igisirikare gikomeye cyane. Bimeze gute? Ngo mu gihe cya Yezu ni premier siècle, kuko murazi neza yuko Yezu haziye ku isi batawe guharurira ubusa, cyari kinjana cya mbere. Byo murabizi mwese, abatari babizi mu byumve. Ngo ibisirikare byari bikomeye rero, ngo byari bigizwe ngo na empire y'abaromani. Ngo yo yari yafashe igice kinini cya Mediterranee, mbere ngo harimwo na Palestine aho Yezu yari asanzwe aba. Palestine yagenzurwa n'abaromani, empire y'abaromani. Nguko rero uko igisirikare cy'abaromani ico gihe cya Yezu cyakora, ni gute igisirikare cy'abaromani cyakora mu gihe cya Yezu? L'armée romaine organise bagenzi, cyari gitunganijwe neza. Igisirikare cy'abaromani cyari kitunganije ku rugero rwo hejuru, kikaba cyari kigabuye mu byo bita amalegio. Nubu murazi yuko ibisirikare henshi usanga byo bita ngo amakamp militaire, amalegio canke mu makontenja, muramuvyumva. Mugabo rero mu gihe cya Yezu cyari kigabuye ku malegio. Ngo legio imwe yose yari igizwe n'abasirikare 5,000 aribo bita abalegionnaire. Bagenzi, 5,000 soldats, 5,000 by'abasirikare ahantu bari. Nibaza yuko bafunga bitungaje neza umwasi biramugora kugira ngo ashobore kubavogera. Niko rero bari batunganije. Rero ngo izo ntwara miheto zaba zarateguwe neza, bihagije, zikagendera kuri discipline idasanzwe. Bagenzi, discipline mu gisirikare ngo bari ibintu bikomeye cyane. Exécution d'abord, réclamation après. Bavuga yuko ngo barubaha cyane abashefu babo, bagendera ku mategeko y'ababatwara. Ngo amalegio yaba arongowe nabo bita aba officier, aba officier bakuru, ndabo ngo babita rero les centurions. Murabizi neza basoma Bibiliya yuko igihe Yezu yabambwa ku musaraba, tuzohashika neza tubibabwira ingene byagenze. Mugabo ngo umusirikare, ngo umusantirio ngo niwe yamuteye icumu, avuga yuko yari umusirikare mukuru atahusha. Mbere hanavuga ko yitwa Longino, tuzohagaruka. Mugabo rero abasirikare baba ofisiye bakuru batwara aya malegio, abasantirio baba n'abantu mu gihe batumye ko bonyine byo kuri intambara yabo yari ivumbi, baravumbura. Ngo batwara rero umugwi ugizwe n'abasirikare 80 umu ofisiye umwe mukuru rero bita santirio yabafise abasirikare 80
canke hagati ya 80 n'ijana. Nimba rero ku gihe ca Yezu ko haje harimwo abasantiriyo, nimba haje santiriyo imwe dufata uko turagira amatoza neza, abasirikare baje gufata izigine bari bangana, ubwo yuko bari hagati ya 80 n'ijana mu gihe atabazgaye bashonze kandi birumvikana. Uko rero uko gisirikare c'abaromani cyari gitunganijwe. Rero abasirikare b'ico gihe bari araba professionnel kubera iki? Muri ico gihe ca Yezu kubura umusirikare mu gisirikare c'abaromani waba ari umwuga, ni profession canke mu yandi majambo kara kazi ka minsi yose. Ngo abaramuka binjiye mu gisirikare kwaba ari kugira ngo bazokore n'imiburiburi 25 myaka 25 bariko barwanira igihugu cabo. Ngo inyuma yaho rero kw'imyaka 25 baraguha ivyo no kwita kugira uje muri panso, baraguha isi n'ubundi buryo bwose buzogufasha kwibesha ko bagira bati uyu muntu myaka 25 yarakoreye yaragwaniye igihugu. Rero abo basirikare b'abaromani, empire y'abaromani bari bakomeye cyane, bakomera kubera discipline niko, bakomera kubera inyigisho barose, bakomeye kubera ukurinda ibigwanisho. Ariko ngomba gushika baba bakomeye kubera yuko bafise ibigwanisho bikomeye cyane. Ugisirikare c'abaromani cyari gifise ibigwanisho bikomeye. Bari bafise nk'amakaski akozwe mu vyuma, imiringa n'imijuma, makaski inkofero zabo mutamenye nto mutera igico cy'imufata kubera ico iyo kaski yaba yambaye ikozwe mu cuma, imiringa n'imijuma. Bakaba bari bafise rero nivyo bita ama armure. Armure ni bijya bintu bambara kubikiriza kugira ngo icumu ikindi kigwanisho nicashoka kimufata ni cyaradunda kubera yuko afise armure. Ni kwa rugufina. Si armure gusa bafise amabukriye, ibirato nyine by'igisirikare kabisa, ahantu ashobora gukandagira mu mabuye mu vyuma ntaco ashobora kuba kubera yuko bambaye. Baba bafise kandi rero ngo n'inkoni y'icuma bita gladius. Iyo nkoni y'icuma ntiyari inkoni isanzwe, yari inkoni ngufi yangu ipima hagati santimetero 45 na 60, yaba ikarishe. Yabifise igice bafata mugabo n'igice imbere uwo mengo novuga wofata umuhoro w'ino munsi mugabo oya ni kurundi rugero. Cyaba gikarishe ku mpera zose ku buryo umwasi amwegereye ntibyamworohera. Swate yaragitera, swate bagenzi eka nyene barabasirikare b'abaromani. Bari bafise rero ngo ni icumu bita pilum. Ya cumu batera umwami Yezu Kristo ku musaraba bagomba kura kuyacikanya. Yategwa n'umusantiriyo. Cyari kimwe mu bigwanisho abaromani bakoresha bari bafise. Rero ngo ivyo bigwanisho vyatuma cyo gisirikare gishobora guhangana n'umwasi kandi cikingiye ku buryo bw'intashikirwa. Guhangana n'umwasi ugambere hama kwikingira ku buryo bw'intashikirwa. Rero mu cyo gisirikare rero bita ngo les auxiliaires, bari bande les auxiliaires. Gisirikare c'abaromani cyari kigizwe kandi nabo bita les auxiliaires. Abo nabo bakaba ahanini bari bagizwe n'abasirikare bavuye mu turere twafashwe n'igisirikare c'abaromani. Bashobora gutera akarere kanaka, hanyuma bateye harabayo abantu bahasanze kuri ubu bariko barabagwanira canke bakabakorera ibindi byiza. Rero baca baronkayo abandi basirikare binjiza mu gisirikare c'abaromani. Niyo bavuka mu baromani baba bavuye mu turere twagiye turafatwa, nko kubashimira rero bagira bati ko tubafashe urugamba murimo, tubafashe mugwanira igihugu canyu, ugomba kubashimira ku byiza babakoreye. Rero gisirikare c'abaromani nkuko mwumvise ko cyari mu buce butandukanye, ngo carabaye no muri Palestine. Mu gihe ca Yezu Palestine yari muri empire y'abaromani, kandi niyo habarizwa ibijanye no gukontrolwa kwa, niyo cabarizwa mu bijanye no gukontrola utwo turere twa Palestine, gicungira umutekano waho. Kandi ico gisirikare cyo gikontrola ku rugero rwo hejuru,
kubera yuko hagira bati dusamaye gatoyi turategwa, kuko biriya bihugu byari bikikije abaromani ntibyabakunda, kuko murazi neza yuko biravugwa yuko intwaro y'abaromani yari intwaro icyo gihe y'umukazo. hari abatabakunda rero bagira ubwoba bagira bati barashobora kudutera, barashobora kutwivuna. Nico gituma amakontrole rero yabari oseriye, barakontrola ku buryo bukomeye cyane. Mbere bivugwa neza yuko hari abaguverineri dufate nko Ponsiyo Pilato, muramuzi, aravugwa cyane muri Bibiliya ingene yari ku ntwaro mu gihe Yesu yabambwa, ari nawe yamuciriye nyene gwa Pilato, niko bagunda kubivuga. Rero Ponsiyo Pilato rero yaragendura cyane uko karere kifashe, ari kumwe n'igisirikare c'abaromani. Ponsiyo Pilato yari nk'umuguverineri waho hantu, mugabo rero agakorana neza n'abaromani, ariko cyane cyane n'igisirikare cyabo. Abo basirikare rero bari bajejwe gucungera umutekano, guharanira amahoro, gushira mu ngiro ariko kandi amategeko y'igihugu. Hari igihugu cyatangaza amategeko ku bene gihugu, kuyashira mu ngiro bagenzi, igisirikare cyaragira intervention, kandi byumvikana neza yuko byarihuta, kuko mu gihe atagiye mu ngiro y'amategeko ico gisirikare cihanganira abo bene gihugu baho bantu. Rero turagombye gushika mu gihe kimwe hakaba utugwi tumwe tugomba kwiganzura intwaro y'abaromani. Ibisirikare byagomba kuvuka, mugabo bari kuba bagavye bamamagabo ngiyo migwi yacimenyekana. Aha twavuga nk'abo bita ngo abazelote. Abazelote ni migwi itangwa mu mazi intwaro y'abaromani, bagira bati aba batipe rero fuyo ko tugira akantu tukabiganzura, bagafonda canke bakubaka imigwi y'igisirikare nawe kugira ngo bahangane n'abaromani. Mugabo abaromani kubera yuko barikanuye, bagiye kuri tere kuva hakiri kare, byagenda gute? Bato babasubiza hasi, bo n'ibigwanisho byabo ntibashobora gutera imbere. Nuko rero muri rusangi, muri make, igisirikare c'abaromani mu gihe ca Yezu uko mubimenya cyari igisirikare gikomeye cyane, kigendera kuri discipline idasanzwe. Cyari kirimo abaprofessionnel, abantu bavyitangiye, abanyamwuga mu gisirikare bagenzi. Abanyamwuga ntibarabacangira ngo bari inseruka rukambye n'intatangwa, ngo kandi abo bafise no ico novuga ubudahangarwa, bagaragara mu duce twinshi twose tw'abaromani mbere n'ibindi bihugu, cyane nk'ibyo bice bari barafashe kugira ngo intwaro y'abaromani ishobore kuhakomera, twabibabwiye. Ariko kandi ngo bari nk'ikimenyetso cyo kwigarurira uturere mu bene gihugu cyo mu banyagihugu bato bato nk'abayahudi bo muri Palestine. Ngibyo rero bagenzi, ibyagiye biraranga ibisirikare bitandukanye. Igice cya mbere tugomba tukigarukirize ngaha, twishuye ikibazo mwari mwatubarije muti tubwire ingene dutohoreze kamarade ingene igisirikare cyagiye kirakura, cyagiye kiratera intambwe kuva imbere ya Yesu Kristo. Tubwiye turageza ngaha muri kino gice. Mu gice kigira kabiri tuzobabwira neza ingene icyo gisirikare cy'abaromani cyabyifashemwo mu guhemukira canke mu kugandagura, mu kubamba umwana w'Imana Yesu Kristo. Tuzobari mu gice kigira kabiri, twe turageza ngaha. Murakoze, mugira umunsi mwiza. Como Foguese TV.